Umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu asaba igipolisi kurabira hagufi abanyeshure ngo kugira ngo ntihahave hagira uwuhirahira ngo ajabuke imipaka y'igihugu ajanywe no kurondera akazi mu bindi ibihugu bihana urubibe n'igihugu c'u Burundi. Aha twovuga nko muri Tanzania canke muri Congo. Mu Rwanda hoho ubu nibaza ko hatarimwo, kuko ufashwe nibaza yuko woca ugira ibibazo. Wojayo wopfa umuca muri Tanzania ugaca kuwundi mupaka canke ugaca muri Congo ukinjirira mu Rwanda. Ibintu rero ni ibintu bisa n'ivyatangaje abarundi. Ati none ko abanyeshure muri vakansi bahora bibako ari urondera udukaye akaturondera, ari urondera minervare akiruka agasampara hanyuma akazana iyo minervare agasubira kw'ishure, ubu leta nizoca ibarihira ayo mahera? Ivyo bibazo bisa n'ibigoye kwishura, ariko reka tubanze turabe iri tegeko ry'uburongozi. John Maxwell yanditse amategeko 21 y'uburongozi, ariko muri uwu mwanya tugomba turabire hamwe itegeko rya mbere. Ni itegeko yise itegeko ry'umupfundikizo canke the law of lead. Iryo tegeko rivuga riti urugero rw'ubushobozi bw'uburongozi umuntu afise niko gwerekana ubutwari bwiwe. Mu yandi majambo, uru rugero rw'ubushobozi ruri hasi umuntu ntabashoboye kurongora. Urwo rugero rw'ubushobozi rungana niko n'ubushobozi bwawe bwo kurongora buba bungana. Aha rero murabona yuko uyu muntu ari mw'icupa, ari mu bibazo, vyanse yuko avayo, ni ngimbirane. Rero haba hakenewe umuntu w'intwari ashobora gukura uyu muntu muri iri cupa. Umuntu w'intwari ashobora kugurura uyu mupfundikizo. Voilà, iyo yuguruye uyu mupfundikizo rero murumva yuko uyu muntu aca hema, abaronse umwidegemvyo. Uyo muntu rero ashoboye kugurura umupfundikizo niwe aba ari umurongoza bushitse. Ubu hariho abarundi bamwe bamwe basa nabugaraniye muri iri cupa. No kwirirwa ndaja mu bintu vyinshi mu mbabarire, ariko reka ntanga akarorero gatoya kuri uyu mushikiranganji mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati n'umutekano. Ati ntihagire umunyeshure n'umwe asohoka igihugu. Murabe mw'abapolisi, umunyeshure ashobora kuducika, ashobora kugenda akaronka akaziyo, oya azoba ari ngaha. Voilà, ugihe yahora agenda agakora ka business hariya muri Tanzania, akarangura utuntu akatuzana, canke akagenda muri Congo akakora akazi gatoya akaronka ka minervare canke agafasha abavyeyi, ubu baramwugariye. Voilà, asa n'uri hehe? Ntasa n'uri mw'icupa. Voilà, nico gituma rero iri tegeko ari itegeko ry'umupfundikizo. Umuntu ari muri iri cupa murumva yuko atamunezera abafise, ntabahema, ntabaryohewe, abakeneye rero uwo mukura muri iri cupa. Murumva yuko abarundi batari bake kino gihe, reka ndabivuga uko, basa nabugaraniye mw'icupa mu buryo bumwe canke ubundi. Ubu rero murabona yuko busa n'ubuja nyene. Umuntu agufatiye ibihano, ico wahora uronka aho hantu ntaco ariko araguha. Murumva yuko ari ibintu bibabaje cane. Iri cupa rero ryugaye nk'uku, ripfundikiye nk'uku, riba rikeneye yuko habaho umurongozi w'intwari akurako umupfundikizo, abari muri iri cupa bagahema, bakaronka umwidegemvyo. Ivyo bintu vyose abategetsi bugara bakadariza, ivyo bishira abanyagihugu mw'icupa. Abanyagihugu rero baba bakeneye umuntu abugururira bagahema canke bakaronka umwidegemvyo. Mbega muri Forodebu kwa Barewonsi iki kintu bacumva gute? Iyi ngingo y'umushikiranganji bayakira gute?
aho numviye ingingo ya leta ibuza abanyeshuri bari mu buruhuko kurengana imbibe z'igihugu cy'u Burundi byarantangaje cyane nakuye mu gahundwe kumva ko leta ishobora kubaka gufata ingingo mwene iyo mu gihe leta yo nyine ubwayo yamisinya amakontra n'abantu batwara urwaruka hanze y'igihugu mu buzi ibintu by'ubuzi biratangaje rwose biranababaje mbere biranateye agahinda ko iyo ngingo yofatirwa ubwo rwaruka gusa aho ndabyumviye biragira ibibazo byinshi nibajije nti mbe none mu gihe aba bana boba abanyeshuri bo bagenda iyo hanze kurondera amahera yo kugura amakaye yo kugura uniforme yo gutanga minerval n'utundi tuntu twankenerwa babonye ko mu miryango yabo atakigenda kubera ubukene buhari inzara ihari babonye ko mu gihugu hari ingorane zo kuronka amafaranga zo kuronka ubuzi bakaba bajanwa n'ico nibabashira muri ivyo byo kwigishwa ibyo by'igihugu gusa bakashira muri ibyo guca imikobeko ubwo buryo bazoca bukura hehe ubwo buryo bazoca bukura hehe bazoca buhabwa nande leta yoba yarateganije ko izobahemba kugira baronke ubwo buryo bashobore no kubandanya amashuri kuko igikorwa nyamukuru cy'umunyeshuri ni ukubanza kubandanya amashuri akayaheza twihweje iby'umukuru w'igihugu wenyine yirirwa avuga ku bijyanye n'ingene inzego zikora duhereye kuri leta inama nshingamateka na nkenguzamateka urwego rw'ubutungane ibyo yirirwa avuga abayobozi bakuru b'amashirahamwe leta igizemo imitaha ingene bashiriko bagaca bayagira wabo abayugwa bacuritse imitwe ngo batembagaze leta batembagaze umukuru w'igihugu ubwo basanze abanyeshuri aribo boje imbere kugira babuzwe kuza kwirondeza agafaranga ko kugura amakaye kugura uniforme gutanga minervale babona bo kwigisha imbere y'abo bantu bose aje kudondagura cyo kibazo gihambaye cyane abakwiye kwigishwa gukunda igihugu ni uguhera ku bari mu nzego cyane cyane abatowe abajejwe amabanga makomeye ya leta bakigishwa bimwe nyene biboneka pana umunsi umwe ingingo yo gukunda igihugu itegerezwa gufatirwa abarundi bose ata numwe avuyemo bo mu bwoko bwose bo mu mihingo yose y'igihugu abize n'abatize bose bakigishwa gukunda igihugu ntiboca bafata abanyeshuri gusa uko nukubahohotera uko nukubatoteza uko no guca kubiri n'ibwirizwa shingiro n'ayandi mabwirizwa agenda iby'agateka kazi na muntu muri iki gihugu cy'u Burundi rero niba ari leta yafashe iyo ngingo irakwiye kwisubiramwo ivyo byo kwigisha abantu gukunda igihugu no guca imikobeko bikagira babijejwe kandi babikunda kandi babishoboye leta ikaba atariyo yafashe iyo ngingo irakwiye kuhamagara abo bashikiranganji bo barafashe iyo ngingo ikababwira bakayibangira bakayihagarika kwishyira mu ngiro. Murumva yuko ingingo zifatwa zibandanya ziyobera abantu ariko kandi nibaza yuko n'ugwaruka ruriko ruruguruka amaso iri n'ishure ruriko ruracamwo ariko ibi nibaza yuko bitazokwamaho bizohinduka umurundi wese yidegemvye akore ivyo yemererwa n'amategeko hazogera igihe umurundi asubirane uburenganzira bwiwe rero birashoboka mu gihe hari abarundi batahuye yuko igihugu kigeze habi abategetsi barakwiye kuza barihanura mu ngingo bafata ari ingingo zihotora abanyagihugu ibaye ya ntwaro y'agahotoro ya ntwaro igikenye ya ntwaro yavyogora duhure mwene izo ntwaro rero akenshi zama zirangiza nabi ubu nk'izi ngingo ziriko zirafatwa nibaza yuko bazifata batiyumviriye kuko ugwaruka niko gwinshi mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga yuko ingingo rufashe canke rukanka iyo ngingo yoja mu ngiro canke iyo ngingo yosubizwa inyuma. Imana nibahezagire mwese mwibuke yuko tugeze ku munsi ugira kabiri aho twahisemwo kwisonzesha canke kwibabaza kugira ngo bikunde igihugu cacu gitera imbere igihugu cacu gisubire kigira ubuzima.